ivyo tumaze iminsi natwe tuvyumva cyane cyane twavyumva ku mbuga ngurukana bumenyi canye ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twomesha nuko igisirikare cy'u Burundi gikora cisunze amategeko agenga igisirikare cy'u Burundi. Muri ayo mategeko rero hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amategeko abivuga, kuko igihugu kibanyi ca Kongo murabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza. Uyu ni Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Akaba rero yariko yishura ku bibazo by'abanyesha makuru mu gihe mu bushikiranganje hajejwe bariko bashikiriza ibyo baranguye mu mezi 3. Reka rero twumvirize bimwe mu byo baranguye bikuru, ariko rero araje kubandanya yishura no ku bindi bibazo by'abanyesha makuru. Alain Tribert Mutabazi. Au cours de ce deuxième trimestre, nos réalisations ont été axées sur les objectifs principaux suivants. Premier, renforcement de la bonne gouvernance. Ubwa mbere gutsimbataza intwaro ibereye. Ubwa kabiri gutsimbataza inzego zo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze urugamba. Ubwa gatatu gutsimbataza inzego z'umutekano zo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze urugamba. Ubwa kane kuryohora ubushobozi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze urugamba mu bijanye no gutunganya imigambi. Ubwa gatanu kongereza ubumenyi mu bijanye no gutunganya ubutunzi hamwe no guterera mu iterambere ry'igihugu. Ubwa gatandatu kunagura ubushobozi mu nzego zo kwivuna abansi. Ubwindwi kwitaho kubaho neza kw'abagize inzego zo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba. Kwitaho gushira mu nzego zo kwivuna abansi igitsina gore. Ubwa nyuma ari nabwo bw'icenda kongereza ubumenyi mu bijanye no gucungera umutekano hamwe no kurwanya iterabwoba n'ubundi bubisha bw'abagizi ba nabi. Mu bijanye no kwivuna abansi, abajejwe umutekano barakoze ijoro n'umurango mu kubungabunga umutekano ku mbibe zose igihugu cy'u Burundi gihana n'ibindi bihugu. Abasirikare bama iminsi yose barikanuye kugira ngo bafate umugizi wa nabi wese yogerageza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Mu ntumbero yo kubungabunga indero mu gisirikare harakozwe ingendo zitandukanye mu makambi atandukanye mu ntumbero yo kuraba ibijanye n'amadosiye yabo y'imanza ababa bagirwa n'ivyaha. Nayo mu bijanye no kwirinda cyakiza ruhonyanganda ca coronavirus, abasirikare barigishijwe bikwiye kugira ngo birinde ico kiza ca coronavirus. Contre la propagation de cette pandémie. Ikibazo kijanye nuko igisirikare cy'u Burundi gifasha mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu, kandi kikaba kibikora neza n'amakungu arashima, ariko akaca avuga ati hari abasirikare bo mu gihugu cha Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo munabene igihugu canye n'amashirahamwe yoba hariya bavuga yuko hoba hariho abasirikare b'u Burundi boba bari mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ati mbega vyo bari vyo ti hamwe vyo bari vyo naho ti waba bagiye gukora iki? Ivyo tumaze iminsi natwe tuvyumva cyane cyane twavyumva
ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twomesha nuko igisirikare cy'u Burundi gikora cisunze amategeko agenga igisirikare cy'u Burundi. Muri ayo mategeko rero hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijamo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amategeko abivuga, kuko igihugu cy'abanyi cya Kongo murabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha nibaza yuko n'umumenyeshamakuru nkaza ko yoba yihenze gatonyi, sinzi ko yabigize nkana, nibaza yuko atabasirikare ba Kongo baba barabivuze, kuko igisirikare cyo muri Kongo dusanzwe dufitaniye imigenderanire, turavugana, turakorana, turahura. Rero umva abasirikare b'iwacu ntibaba bagiye hariya mu gihugu cya Kongo hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Kongo ngo baheze bavyemere, mu gihe batuba bagiyeyo hisunzwe amategeko, nk'uko amategeko abivuga mu ngingo zayo zitandukanye, duhereye ku ngingo ya ngingo ya 12, ya 13, ya 14, ya 15 ziravuga neza ni ryari igisirikare cy'igihugu gishobora kuja gukorera amakungu. Birazwi yuko bigenda biciye mu bijanye haba n'imigenderanire igihugu cyagifitaniye n'ibindi bihugu, cyane cyane nko mu burere nka EAC canke Union Africaine canke Nations Unies nk'uko muvyumva ahandi, canke mu gihe abarundi igihugu cyo cyagiranye amasezerano n'ikindi gihugu, kandi iyo bibaye ntibiba mu kinyegero, kuko baba bagenda ahantu habona, biraheza bikamenyeshwa. Nibaza yuko rero ngaho kuri icyo kibazo novuga yuko mpejeje kucishura. Ku bijanye n'ikindi kibazo ca kabiri mwabajije, mwavuze muti hari abasirikare baherutse vyavuze ko baba bitavye Imana bari mu nyigisho, mbere ko bavuzwe n'abashinga amateka, tivyoba ari vyo baba bapfuye bangahe canke vyoba vyavuye kuki. Mu bisanzwe nuko uko igisirikare gitunganijwe harabaho inyigisho n'imyimenyerezo ku mice itandukanye. Nivyo rero Igitega hariho imyimenyerezo n'inyigisho byo bita centre commando, abitegurira kuba abakomando. Rero izo nyigisho baba ariko bariga n'iyo myimenyerezo rimwe na rimwe mu gisirikare byashika rero hakabaho utugorane cyane cyane biturutse ku magara canke ikirere uko kiba kimeze, ariko na cyane cyane ibyo twakwita isanganya ry'akazi, kuko vyama bihari mu gisirikare. Rero abasirikare bashobora kwitaba Imana bahitanywe n'urugamba canke kwitaba Imana bari muri iyo myimenyerezo. Nibaza yuko rero bitabaye ibikomeye rwose, gusa byatubabaje, kandi turahojeje n'imiryango yabuze hashoboye gupfa n'ivyo abasirikare bashika kuri 5. Mugabo by'ukuri twabonye yuko tugize amatohoza twasanze aricyo twakwita isanganya ry'akazi, kuko benshi baragwaye bitaba Imana bagiye kwa muganga. Ariko tugashima ko abarongoye urwego rwo kwivuna abansi baciye banyaruka, baraheza bararaba, baravugana, bararaba icyo kuba kugira ngo izo ngorane zisubire kubaho. Ariko si bituma byaciye bivugwa burya mu gikomando ariko baraforoma, sibwo bwa mbere bishitse umuntu akwitaba Imana, byahora binavugwa kuko usanga bitanakenewe nuko bivugwa. Umumenyeshamakuru agira kabiri Rebe Bigirimana wo kuri radio televiziyo y'igihugu yavuze ko igisirikare cyitabira umugambi w'igihugu
Burundi urambaye wo gutera ibiti nawe nyine yihenze gatoya kwacu yavuga ngo turongera tukabikoresha tukabica, ariko tubamenyesha yuko mu gisirikare atabiti dukoresha, nta nkwi dukoresha ibyo bita ibizuku cyane nyine ayo makara dusanzwe tugura. Rero mwatumvise ko hari mu ntumbero yo kugira ngo tugabanye amahera uburyo leta itanga ishira mu kugura ivyo bizuku no kugura ayo makara akorwa n'amashirahamwe atandukanye. Niwe igisirikare c'Uburundi kigira umugambi wo kubaka amahinguriro yo guhingura amatafari, amakara yo gucana. Ayo makara yo gukinjika tubacari mu ntango, mugabo ku vyigwa vyagize turabe n'ababikoze birerekana neza yuko bizozana akarusho gakomeye ku buryo tuzoshobora kuronka amakara akwiye yo gukinjika imfungurwa z'abasirikare, mbere dusagurire n'amakara ashobora gushorwa kugurishwa mu bene gihugu kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka nawe nyene amakara bakoresha mu kwinjika imfungurwa zabo, maze ya migenderanire y'abene gihugu n'igisirikare ikomera itsimbatara, maze nk'uko mwabishikirije na wa mugambi wo kwambika igihugu Burundi urambaye ukomeze utera imbere, maze ibiti bitegwe mugabo ntibicigwe.